koga ni so ujya urasinyira miliyoni amajana 600 kweri atanizuri tutaragiye kura no ku miliyoni ugasinya she umva ngunda ndemeye gutanga 600 million ndayafise muri konti na account ya bank ufise limikaje nanye ntirenza 15000 haba ngo urasinye 600 million kubera iki umukobwa rero umukobwa yubahwe vraiment n'umutegetsi imbere y'umukobwa costume aramura kwanza gashasi mama nisame kwanza rero umukobwa n'ikindi kintu umukobwa ya sinzi ngene yo nomwita umukobwa gusara kazi mugitangura novuga ko dabo abatarakubona ko bimaze kubona ibaza ko abakuzi wese hari isoni cankwe akantu ko kwihagarara ko ubu gifise ariko bimaze kuvuga ati byarahetse none nihagarare ko gutu gasho usanga hasigaye wonyine uvuga ati reka rero ndamwihebere ku mukobwa niko nibaza umuhungu nawe nibaza muri bajya bica bituma mvuga ngo urukundo rugabanuka ni wa wundi atabafise vision kuri wewe ikwiye niko no kuko hariho kuyigira no kugira ikwiye nibaza rero yuko ujya rugabanuka ni wa wundi abavuga ati byaheze reka ndonderera handi ndabibindi ngene bisa kwa ibintu nk'ivyo ariko ku ruhande rwanje je nibaza yuko bishitse bikaba bishitse ivyo bintu bikaba dabono bahanura yuko abantu muri mu rukundo vraiment bibakundiye mwogerageza ntibibe kuko iyo bibaye nukuri ntibibura akantu bigabanya bakunzi ba STV ndabaramukije nongera ndabaye kazi kandi mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umutumire duhari nkuko twayebemereye kwama tubazanira amatopic atandukanye aho tuba turiko turaganira ku rukundo benshi murabizi murabaye mu rukundo canke murabona bari mu rukundo ingene bavyitwaramwo ingene biba bimeze mu rukundo rwabo hari ibintu rero bikunzwe kuvuga mu kibano tubayemwo yuko ngo iyo uryamanye n'umuhungu canke umukobwa muba muri mu rukundo yuko urukundo rwanyu rushobora kugwira canke rukagabanuka turi ngaha rero n'umutumire wanje kugira tuganire turabire hamwe ivyo bintu ukuntu bimeze n'ingaruka zavyo canke nyamba bifise ingaruka nziza canke ingaruka mbi byose turi ngaha kugira tubiganire ko mubane natwe mu kiganiro muraza kumva byinshi reka ndamwakire no ngenda mu ikaze muri STV ndakuramukije nanje ndakuramukije nongera ndamutsa nabakunzi bacu muri rusange nabakunzi ba STV umeze neza cyane nizera ko nawe umeze neza yego nanje umeze neza hama ndaguhaye ikaze muri STV wisange umvise ico tugiye kuyaga ko tugiye kuyaga kubijanye n'ibintu bikunze kuvuga yuko iyo uryamanye n'umukunzi wawe urukundo ngo rugwira niko babivuga ushatse uvuze rugwira kuri inde ngira kuri bose bivaye ngira n'ingene aba yabigukoreye mu ubusanzwe umukunda mugabo harabavuga yuko urukundo rugwira nko kuri wewe biramaze gushika ukaryamana n'umukunzi wawe bon ntibirashika canke vyarashitse ariko turi ngaho kugira tuvuge kuvyo tuba tubona canke twumva canke dutahura kugira dufashanya n'abandi kuko ivyo twovuga byose nitubivuga mu kuvyemeza 100% haba hari abandi bafise ibindi bazi kandi byose n'ivyiyumviro ariko hani tugishira nga abandi muri commentaire bakagira ico babivuze ko mu byo tuba twagiye tuyagako rero kuri je novuga ati ntibiraba canke vyarabaye sinzi ariko ico nahura nuko nanje ndi mu bantu novuga ko nakuze numva ko ariko sinavyumva uko ndavyumva gutandukanye je numva ko iyo ngo umukobwa n'umuhungu batarabikora vraiment ngo ni shosho mapenzi yako yana wiva kweli ngo ariko iyo bibaye ngo urukundo rw'umukobwa ni go ruduga umuhungu rukagabanuka ku bwanje niko nakuze ndavyumva ego hari ibintu bikunze gushika kenshi aho umuhungu akiri muri adolescence canke nyene akiri umuselibatère du nyene atararongora ugasanga araryamana n'abakobwa benshi nyene harabo agenda de vierge harabo bahurira barabamva byaraheze ari ugasanga hageze ko avuga ati je nshaka gushinga urugo rwanje
agenda kurondera umukobwa akiri vierge ni kubera iki abo bahungu n'abasazi Jesse nibaze bamba bari vraiment Jesse ushaka wewe wombwira gute ko wewe wowe ufise ubwenge bukwiye neza ukaja ukadevyeje abakobwa batatu ugaje urondera kandi abori vierge none baje badevyeje ushaka rinda batwara hari urafise abana wavyariye bazobatware cyangwa urafise batoya bawe cyangwa urafise abagabo washinze ati jenzo ndadevyeje cyo twara wewe ugiye kudevyeje ndugu yangu bishitse ukaja no kubikora bikore wasinya ati kufana kuzikana urumva canke umukobwa bari waguhemukira kuko n'abakobwa ntikibuza ko azoguhemukira kandi waramudevyeje wenda imisi y'imbere wamudevyeje afise dufate 15 16 17 18 ageze muri 20 22 age ya 22 umva agaca ashaka inoti ntazo ufise ashaka kubaho ubuzima buri uta ubwo office urumva uyo muntu muzo wamukibanye mutife ngo wamudevyeje rero nk'umutipe wari ubishaka cyane ugati je n'uyu nyene nshaka iki ushaka kuyidona kuyitanga ibyo ushoboye ubonye byanse nta kibuza kuheba ariko umuntu adevyeje umwe babiri batatu agaca kandi ashaka kutwara Olivier uyo muhungu ni kumuraba neza bakanamusengera giye yuko iyo bishitse umuhungu n'umukobwa bakaryamana yuko urukundo rw'umukobwa arigo rugwira cyane kurusha ubw'umuhungu ni yihe mvo ituma umukobwa wari umukunda bitaraba mutararyamana mugabo mumaze kuryamana ugasanga we uri umuhungu urukundo ruragaba ni yihe ni kihe kintu kibituma urukundo rw'umuhungu rugabanuka bona kuba urugabanuka ngerageje kwiyumvira nibaza yuko ni kwa kundi kutagira vision ku mukobwa muba muri kumwe ikwiye kuko urukundo si bya bindi ngo tutawana bigaherera hiyo tuzotwarana tuzogira iki no vuga ati nzogutwara umwereka ati je ndakundabona nko mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ndiko ndondera inoti kugira nkora umuti rero umbwira nzogutwara utanamuremesha basi urumva nibaza ko habari akantu kadakwije rero ikintu kiza kubituma ni wa muntu adafise vision ata vision ni kintu kiguma ciyongera nuvuga ngo ndafise vision yo kudandaza kugira ngere ku miduga ibiri ugasanga ukoze umwaka wose nta nipine urashika ntumbwira ko ivyo bintu byoshoboka rero ufise vision ikwiye uguma wiyongera umva urukundo ruguma ruduga muri wewe rutaravye ngo ndonka ibi ntavyo ndonka kandi kwa kuni nubwa kwima ivyo bintu urapoesha tubabaciyewe uyo nkeneye kumushira indani nkora umuti ya abegwanje tu rero mugiye naho nyene vyabaye simbona ko si bose baca banka baba kuko ari abantu benshi byashise banagira na mariage barabonanye kandi apana rimwe kabiri ariko urukundo rutigeze rugabanuka rero hari ama action menshi umuntu acamwo agatuma yokundo yo aca aba oblige kongereza urukundo kurujya muntu ku ruhande rw'umukobwa n'umuhungu twese ku mukobwa ariko action ibaza ko imwe mu action ya mbere na mbere iyo action irimo action yo kubonana n'umuhungu bwa mbere surtout rero ku bantu baba bakiri vierge umukobwa ari vierge uramudevierge s'il vous plaît tureke kubeshana icyo ni kintu twese twemezanya umuntu yakubabaje ni kuvuga ko bijya bintu mengo nubwo ntabizi neza mengo birababaza cyane sasa nkiyo action usanga ari action ituma umukobwa atumva ko yoguheba atumva ko yo kwibagira atumva ko yogutakaza kwaje usanga bavuga ati karabaye gacuja pembeni ugiye kurondera abashasha oriyeke byose ni bya bindi uzokonona nundi usanga uriko urabata ku ruhande nibaza ko atari ingeso nziza muri make hari ushobora kunyumva ndi kumvuga wakibaza ati ujya mutipa ashobora kuba nanje nimba ndabikora nimba nobikora nimba narabikoze nimba uno munsi ejo nzobikora ndi muri babasazi sinshatse kuvuga ngo ubundi cyangwa ubundi kuko cyangwa nshaka kuvuga yuko uwo muntu ari wadafise ubwenge bukuye neza je nibaza cyangwa ko ari umwononyi wenyene je nibaza tuko umuntu ashobora kudevyeje umukobwa akaca yumvira ngo kumuta kandi agaca kenera undi mukobwa ariwe yiyumviriye kumuta motifu ya mudevyeje urumva nyene ko bidafise ishusho ryiza rero je impanuro ya mbere no baha bose nimba nanje ndimwo iyo mpanuro ndayumve nimba hari wewe uri kuradukurikirana urimwo ntushobora gufata
ukadeviyeje umukobwa muri make hari ubundi buzima bumushizemwo ubu mutumye no kugukunda cyane ubu mutumye kumva ko ari wewe umuntu donc ari wewe umuhungu uzi ibyiwe byose bibaho rero koma uca wiyumvira guta umuntu vraiment jewe nivyashika kweri mariage pipi vuba mbere no kuvuga ko bitarashika jewe nakubwiye bishobora kuba vyarashitse cyangwa bitarashika kuko ntituri ngaho kugira twishira ahantu heza turi ngaha donc ntituri ngaho kugira twishira ahantu heza turi ngaha kugira umuntu umwereka ishusho ryose ribaho jewe mfatira mu bibanza byose kuko nimba je bitarashika ujya byashitse ntaco ndamurusha suko nitonda kumurusha we rero nibaza ko nimba vyarashitse bitarashika suko ndavyitwara mu gose ya ndiko ndakuraba ndavye ingene uri kuravuga uri kurishura nibaze ndiko ndakubaza usa n'umuntu ushobora kuri romantique uryosha urukundo urafise umukunzi arahari umukobwa mbona ko kuri uno mwanya mbona ko afise akamaro kanini canke igaciro kanini muri jewe yaba mu mutima kandi nkuko babivuze umengo ni romantique sana kuko n'abagenzi banzi barakunze kubimbwira sinzi ko bambesha canke bambwiza ukuri rero ndamufise vraiment ndamukunda cyane mbere igihe uja kumurondera mbega wagiye kumurondera nawe asanzwe agukunda canke n'ibintu wakoze kugira umushire mu rukundo novuga ko ni long story ariko mu ncamake n'umukobwa vyatanguye ndabona umengo nucishamo impanuro abantu benshi barakunze kubona ko udakundanye n'umuntu ari pose udakundanye n'umuntu yitonda umuntu akijije umengo niwe bafise urukundo bonyene jewe yambona nk'umusazi kera ndavyibuka ariko nticabujijwe ko ansanga ukundi ansanga ndi calme mu rukundo rero nuko vyatanguye ariko vyatanguye bidatesa vraiment vyatanguye na je ubwanje ntumva ko ngiye mu bintu ndiseriye cyane mu nyuma yaho niho umudada yanyereka ko umengo ntanyizeye rero je ndanga umuntu atanyizera mu buzima unyereze ko utanyizera ndakwereka ko ndumumesha nkagukubita moya mbere gushika unyizeye cyantangura umva gukrea ko anyizera ko atampa ijya image yama uyu waje kumbesha byuko kandi yarabibwira n'abagenzi biwe bakabimbwira bikambabaza niho navuga ati reka renda mwereke icondi andi wavre ninde amushaka kwiki ni nkikihe kintu warakoze kugira umumotive nawe nyene yumve yuko yoja mu rukundo ndahubwiza ukuri hari ivyo nakoze nzi ko bishobora kumumotiva n'ibyo nakoze ntazi nza kubimenyeraho ushobora kuba n'akaryo keza ku bandi baje nkatwe simpagarara cyane ku bantu bafata ko novuga ngo twege ngo turitonda ngo twakoze ibintu ngo turabahinga ya je navuze simpagaze habi cyangwa heza aho mpagaze hose harakwiriye ikiza nuko imbere yanje ari heza rero iki bimwe mu bintu noba narakoze nibuka ko maze kumwereka byarafashe nk'amezi nk'atandatu umva atanyereko nashobora no kujya kumuraba uno munsi ndiko nateka ejo ndiko ndiga higa ejo papa yambujije umva akanyereka nyine ko atankeneye no kumbona ahubwo tubonanye na umunota umwe wa kabiri yabagiye bayi ndihuta ariko uno munsi n'iminota 30 ara sport nyene nawe arankumbura agafatika rero biboneka ko hari cyakozwe icyambere naramwitayeho cyane nyenda mwereka ati kandi nta respect mu rukundo yama mu ntambwe kuko urumva ntibaza ko atari ntabarakwizera ari bwanyizera rero mu nyuma maze kumwitaho cyane ndamwubaha cyane kira kabiri ubwa gatatu ndamuha agaciro simvuze karenze ariko gakwiye amaze kubona ivyo buke agenda ariko gato niko yagenda arahinduka gushika aratahura ico ndamushaka ko uko ndamufata aragera nahavuga ati uyu muntu nta nundi mukobwa yakunda ariko nibuka kimwe mu kintu noba naramubwiye kikamumotiva do plus ubwo nigeze kumubwira ijambo rimwe je yarigeze kumbwira ati jewe ndacari vierge birankora ko birantusha nanje après une semaine ndamubwira ati nanje kubumeze uko nanje tuzobikora gushika mbonye tugize mariage tutayigize uzoca umpeba
mbona umudada arafaditse fresh ndavuga ati kubatita takoze umuti rero icyo kimwe mu bintu navonye ko kiryohera abakobwa usibye ko abubu baragoye hariho n'abandi bagenda baravuga ati ujya mukobwa ujya muhungu nawe dukundana ntacamarira nta mengo aragwaye ahubwo rero nibaza yuko ufise plani zawe uzikora kugira ubuzifise nturaba ngo umuntu ameze ngo afise ngo aza kunyiyumvira ufise plan peut-être nawe umuhungu urashaka kuvuga ati nawe nifuza kuzokusha n'umuhungu kuzoryamana n'umuhungu ari uko tugize mariage ariko kimwe gusa ku ruhande je nanje gwiwanje kweri kubera nankakagaye cyo byumva nawe ariko umuti kenshi mengo nzowukora ari we awurero ndeye kubera kwankakagaye gusa andi uratubwiye byinshi ku bijyanye n'urukundo nk'ikintu c'impanuro wohereza ko ku byo twari ko turayaga byo twari ko turavuga ko kugira dusoze n'ikiganiro cyacu c'uyu munsi nk'akajambo kanyuma wosigira urwaruka rutandukanye koba nk'aka ubwa mbere iyo mpanuro reka avake iza je ntiwonjaniranya abanzi barazi ibyo nkora rero muntu sinkunda moya je ndakunda moya ndakubaza ikintu kimwe kwanza nawe hajya impuzu ngufi sigwige ku mukobwa impuzu ngufi nibaza batacisigura iyo nkawo yambaye uba wiyumva gute je mba numva ari bisanzwe ni nkuko no kwambara iyindi mpuzu yego iyo yambaye mu bantu difera iba iyo wayamba musi yambaye nujya musi wambaye ndende niya nta gihinduka ndakikubwira ubu aba urazi bajya bahora bahindukiza amazosi ko biyongeraho ntuhora ubibona vugisha ukuri rero jewe navyo nitaho kuraba n'ukuri urabibona gusa ntushatse kubivuga ariko kimwe gusa nzi impuzu ngufi irakriye utuntu novuga harabaho impinduka ku mukobwa donc aba ari sexy mu rurimi rw'abanyamahanga sinzi uko novuga bafise ishusho ryiza mu maso y'abantu ariko kandi ngo umukobwa n'ishugwe rero iyo bimaze kumera kurya aca bishugwe rivomereye neza sigura ko n'utuvuta aba yaraturonse dusa fresh kuko ufise inkovu ngaha canke ngaha usihasiga amamesa sinibaza ko vyokorohera shatse kuvuga yuko sinogena ntatanze impanuro ku bantu babona yuko iyo ubonye umukobwa atesa bifatiye ku nyambaro mu mutwe kwikora mu kirundi ciza ntucuja ngaho ngo hakunze umuntu oya benshi niko bameze kuko usanga gwa rukundo ruzokugora jewe umukopine mfise pour le moment si umuntu n'ukuri nobesha ngo namukundiye iki nkitangura kumukunda umva nta kintu na kimwe nabona ko nomukundira ngo ni mwiza ngo ninde no ariko mu nyuma byarabonetse ndafise ibimwe nagenda mukundira rero iyo niyo mpanuro ya mbere mbona nota kuko turakunze kuhihendera ko cyane ya mukobwa arakaze gukaraguza ugacugirwa ko n'imitoma eske wamukunze umukundiye iki wamukundiye kubego umunsi atazobegwa ntuzomukunda numva ni yama santima ariko arakora rero ni wakunda banza uganire n'umutima wawe mbe nakunze by'ukuri hama ubikorere urukundo rurakorerwa umukobwa ntarenga kugira gusa ngo ndagukunda biherera uratravaye akoye kugira nawe n'umutegetsi imbere y'umukobwa costume arambura kwanza gashasi mama nisame kwanza rero umukobwa n'ikindi kintu umukobwa ya sinzi ngene yo nomwita umukobwa gusa arakazi kandi yubahwe umukobwa yubahwe kweri umukobwa ni so ujya urasinyira miliyoni 600 kweri atanizo tutaregere kurano ku miliyoni ugasinya umva ngunda ndemeye gutanga 600 miliyoni ndayafise muri konti nta na account ya bank ufise limikaje nanye ntirenza 15000 abangura sinye 600 miliyoni kubera iki umukobwa rero umukobwa yubahwe vraiment ego adireka ndagushimiye cyane ko nawashimye ko tuganira ndanagushimire cyane nawe ariko sinogera ntashimiye abakunzi bacu muri rusange abakunzi ba televiziyo STV abakunzi b'amateleviziyo yo mu Burundi n'intambwe idasanzwe ku mateleviziyo yose je kenshi ndaryoherwa
iyo mbonye ndaryoherwa cyane iyo televiziyo yacu ikatera imbere ariko kandi ndaryoherwa sur for iyo mbonye amateleviziyo yose ariko aratera imbere rero nizera neza ko kujya mu bibafasha mu bidufasha muri rusange mubandanye kubikora kugira muturyohere ibintu bise neza ndanabifuriza kugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu ndanagushimira cyane kuba wanyiyumviriye ko niteka ridasanzwe kwicarana n'umukobwa mwiza nkawe kandi uraberewe cyane. Merci. Hajya none iyo uberewe uba wiyumva gute? Mba niyumva nyene meze neza ndyohewe nyene ntusha iyo uberewe ugacusha vura mengo ntibijanye ariko none urazi yuko umukobwa nk'umuntu nka John nyenda ugiye kubera umengo biratese ukuntu kubera ngandura ubogari Chengazi ngaho wakabitse kuza ngo gakira gipitsi kicambye ko mberewe tino muti kweli ndazi ashaho umutima kari ego urakoze cyane reka kandi ngende nshimiye n'abadukurikiranye abakunzi bacu turabashimiye cyane mwumvise ibyo twaganire mu kiganiro twatanze n'impanuro zigiye zitandukanye zivuye ku mutumire wacu twaye kumwe uyu munsi ndabashimiye rero ko mwadukurikiranye n'abandi turabandanya tubahamagarira kuzana abagenzi banyu bakurikirane televiziyo yacu turi ngaha ku bwanyu kugira tugerageze kubazana ibiganiro byiza bizoza birabahanura mu rukundo reka mugire ibihe byiza rero aho muri hose.